niyo bonne action sino ama anniversaire twari no kumubwira ati reka tuje kurya akabenzi bihere tu kuko twa twarabiteguye mbe twiyumvira tuti tuzogemura tubashira ifanta bibe bituma mugabo ubu kwereza izuba rimanza zibiri zitandukanye muzotwara ibyo kurya bitetse orphelin officiel de Bujumbura hamwe n'ivyo kuko ni orphelin nabayemwo nkiri umwana nahavuye a 4 ans urumva ko nzoba ngiye muhira murazi abana bari mu orphelin baronka bijya vyo kubaho ntibapfe cyane ntibicwa n'inzara mugabo barakeneye burya buto buto gufina bumu ibisuguti ibiki kugira ngo bumve ko babayeho nk'abandi bana bo mu buzima busanzwe. Hello, ndabaramukije mwebwe mwese mutwikirana kuri Let's the Star Shine media nizere ko mumeze neza tube kurande rwacu tumeze neza cyane turashima Imana nzikwe n'abatumire beza basama ide menshi kandi meza shaka yuko mubana natwe mu kiganiro mugitangure kandi mugeze s'il vous plaît umuntu ataragira subscribe canke s'abonner umuntu atahora commenta mu biganiro byacu ndabingize ngo abikore uno mwanya ha marika mikaze abatumire bacu bidondore dushaka kuvugana byinshi ni sawa umeze neza turashima mashaka kwidondora ko badukurikirana jewe nitwa Ndayishimiye Jean Pierre benshi banzi ku izina rya Peter Decor bivanye n'ibikorwa nkora Peter Decor merci iruhande yawe turi kumwe n'umumama sinihenze ndibaza ashaka kwidondora kanaramutsa ko yadukurikirana. Okay. Ndaramukije fans. Yo TV vraiment irangoye kuvuga. Cyongereza ni gike. Ego. Ni Star Shine kwa. Let's the Star Shine. Okay, bavyumvise. Hama ku mazina nitwa Claire. Benshi akunda ko ntazina Madame Keke. Aho benshi banzi kandi no mareresi narakinye ndi mama Kanyana, narakinye ndi mama Kersi. Ya, nibyo. Twaje ngaha twaronse amakuru yuko hariho evenement muko murategura. Ego muri make mutubwira ati ni evenement iyahe izoba ryari biteguwe gute? Reka manze mpe president w'urubanza hamwe n'ivyo sinovuga ko ndi president ahubwo novuga yuko ari umuntu yazanye iciyumviro kuko hariho president kuko hariho komite bitegura hakaba n'abagenzi mugabo umuntu yazanye iciyumviro jewe narazanye iciyumviro mu bagenzi ndavuga nti mpora mu myaka yose matse mpora mfeta ama anniversaire y'ivuka ry'iwanje mugabo ndavuga ati muri umwaka wa 2022 celebration ya anniversaire ngoma ndayishiremo na bonne action iyo bonne action twimviriye gukora n'abagenzi biwanje banyiyumvamwo abanshigikiye mu bikorwa bagize iki twimviriye yuko twogira bonne action yo kuja kurabana muri orphelin officiel de Bujumbura hamwe n'ivyo kuko ni orphelin nabayemwo nkiri umwana nahavuye a 4 ans urumva ko nzoba ngiye muhira hama ndashima Imana yuko ico cyumviro maze kukiha abagenzi ahubwo baranshigikiye mu buryo budasanzwe kuko na groupe yonyene barimo barashaka hafa abantu 150 na ari anniversaire est-ce ari mariage ho canke ari bindi birero vyagenda gute ndabona yuko abantu baba intéressant mu gushigikira ico gikorwa kandi twizera neza yuko bizogenda neza. Watubwiye ko idée principale yo gushaka gutegura ico gikorwa yavuye yuko mwabaye muri orphelina kandi ari kwisabukuru ryawe mbega kubera iki mu myaka yose wamaze ico ciyumviro kije muri uyu mwaka uko watubwiye ati mu bindi myaka yose nakoze ama anniversaire sinigeze nkora bonne action ariko ndavyumvira uno munsi kubera iki iyo bari jubilé d'argent d'or de quoi nambe de diamant ibigutumye gukora iyo bonne action uno mwaka wabaye mu anniversaire yawe mu bisanzwe kuva imyaka yose y'adolescent bwiwanje kuva 20 kuduga nta mwaka numwe nta fête anniversaire ariko rane passe bangiriye surprise abagenzi baranteguriye surprise barayingirira ariko ko ndiyumvira muri ceo ndavuga ati nama nakoze ama anniversaire wanashaka benshi bakambaza ati none uzokoma mu anniversaire ukurakura kuko utadutumira muri mariage kuko utadutumira ugumudutumira usama anniversaire
ndavuga ati hamwe n'ubwo l'année passée bangiriye surprise umva si urubanza nateguye nca ndavuga ati rero muri uwo mwaka rero reka nshiremo akabirya urumva akamotivye abantu gushika ico gikorwa ntibashigikiye anniversaire ahubwo bashigikiye bonne action nasanze ahubwo abantu bagifise urukundo bafise ikintu cyo kwiyumvanamwo kuko nk'ibibabwira neza ntimbe basha bavuga ati eske wewe niwe wiyumvira impfuvyi wenyene eske wewe ahubwo baranatangaye baravuga ati ncumvire ko ari hukicumwe ndavuga nti mu myaka yose kwaba rukwinezereza jewe ubu rero hamwe n'ivyo mu musaruro w'ikorwa nakoze n'ibiki reka niyumviriye rero iyo navuye muhira abagenzi ni mu mperekeze tuje kugira bonne action tuje kurabana b'imfuvyi hamaca asanga abagenzi bose abantu bose barangira n'umuntu nabibwira nagiye no hanze tutahora tuvugana kubera bonne action yaragize icakora ugasanga umuntu avuga ati je ndakurungikiye amahera kubera iyo bonne action ugomba gukora bikantangaza nkabwo none mu bihe byose nankora mu anniversaire mu bihe byose namubwira ati bitenisa ntiyari bwandanugikire meme sans ngo ko ndamubwiye bonne action bituma ciba emotive ni kuri cyo nti bwa bundi burya Imana irakunda impfuzi Imana irakunda abantu biyumvira ku bandi ego novuga yuko ni gikorwa giteguwe n'abantu benshi kandi igikorwa giteguwe n'abantu benshi kakirimo n'uburyo bwinshi nk'ibintu uvuga ati do base wifuza nibyo bitarashika canke byo bimaze gutegurwa ni biki uko muri benshi tavuze muzuzana ibintu de valeur mu bisanzwe iyi bonne action est prévue kuzoba le 9 kabira rimwe na celebration ya happy birthday wanje ariko kubera kuko twasanze uburyo bukiri buke sho tuvuga tuti reka celebration ya anniversaire ibe irangire hama le 26 décembre kwa Noel izoba yavuyemo nizo tugiye kubifuriza ya anniversaire ya Pete habuza tugiye no muri bindi birebire kubifuriza Noel twarindiriye yuko le 26 ntitwaje kurabana mu imfuvyi tuzobagirira umunsi mukuru kuko twarabiteguye mbe twiyumvira tuti tuzogemura tubashira ifanta bibe bitumugabo ubu kweretse izuba rimanza zibiri zitandukanye tuzoteka ibyo kurya bitetse indya zitetse umva tubagirira umunsi mukuru banezeranwe ndabifurize Noel nziza kandi uko twanavyiyumviriye bizoba binaryoshe kuko hariho n'abana benshi urumva ndafise nabavuze yuko mfise amakrebe y'abakobwa batamba mfise iki ndafise n'abana bifuza kuja gusangira n'abandi bana umva tuzogenda turi umugwi w'abantu benshi tugende gusangira n'abana muri Fena Noel nziza n'umwaka mwiza hamwe no gusangira nabo ifana rero urubanza ruzoro 26 urubanza gwagutse cyane kuko hazamo gufungura kunwa kugira iki kubagemurira antuka bizo ari ibintu tuzokwishimira merci beaucoup eka duhe micro madame Keke nawe avuge Madame Keke, kuri iyo evenement izoba le 26 mwebwe nka Madame Keke muri mujejwe iki muri iyo organisation? Merci kumijambo hama muri iyo evenement jendi muri bamwe bashigikiye iciyumviro ca Peter ndi muri bamwe bemeye kumusapotinga donc twamufasha ukuboko kubera mu bisanzwe nkuko yabivuze ikintu ca mbere cyatumotivye kuruta ibintu byose niyo bonne action si no anniversaire twari no kumubwira ati reka tuje kurya kabenzi bihere tu ya ariko avuze ko bonne action cyatwa intéressé kubera turazi ko ubupfuvyi bubabaza ubupfuvyi antuka namwe muravyumva ubupfuvyi burababaje gukura umwana gukura atari kumwe n'abavyeyi abakeneye ibintu byinshi si utabakeneye na care arakeneye ko nandi bavyeyi bamwitayeho antuka turizira ko abana bazoryoherwa babonye harimo abamama abapapa abajene abakobwa abahungu hari abantu babiyumviye ko bakabashikako donc je nabaye motive nyene ndi muri amwe bashigikiye icumvira hariho nk'abantu babonye umuntu agiye nko ku mahezo sociaux avuga ku biconcerne bonne action umengo bamwe bavuga ati ujya shashatse kuyerekana est-ce que niwase byinshi kuruta abandi est-ce que ni urumva nka wewe kubona yuko hari nk'umuntu azokubona akabona uri kurashikiriza iciyumviro cyo gushigikira umuvukanyi Peter wewe ku bwawe ushaka yuko message bayakira ifise ubwahe buremera merci hama ufite abantu ntibakira ibintu kumwe yego twebwe objectif dufise so kuyerekana parce que kuja ku TV dushaka kuba twaragiye ko kenshi cyane ariko intumbero yacu abo dukeneye ko badushigikira dukeneye ko abantu babona iyi message badushigikire turacakeneye gushigikirwa turacakeneye byinshi tubura abana bakeneye ibintu byinshi
donc twarahashitse twasanze abana bakeneye ibintu byinshi cyane comme par Rero- exemple ko ari nk'uwa motive avuga ati mbega bavuga ibintu byinshi biri en vague basi boshaka kuvuga sita nka tumwe Yeah. tumwe donc urabona twasanze hariho abana b'ababebe bakiri batoyi barakeneye amapampers barakeneye amata donc abandi baratubwiye ko harakeneye ibintu vya stock imiceri ama spaghetti donc ibintu nyene amabezo atandukanye barakeneye impuzu ivyo byose umva ni ibintu umuntu umwe ntavyo kwishoboza dukeneye rero kuba dusapotinga twe turiko dushaka ko abantu nibazi badufasha hama dukorera imana nego dukorera abana batoye kuko umuntu wese mu buzima afise aho yaciye aha naje no afise témoignage je nabuze mama wanje A4 ndazi ko ubupfuvyi bubabaza même si ntabaye mu rerero ariko I know ndazi ko ubupfuvyi bubabaza rero ni wa mutima ndabizi ngene hayo n'abantu batakuriye mu bupfuvyi ariko barazi combien de fois umwana baye hatari kumwe n'abavyeyi satushe rero twe dukeneye ko badufasha tout simple ya abumva abavyumva nkuko tuvyumva bazi badufata ukuboko bazongira nimero iraza gutangwa Titaza gutanga bazoturondera nimero. namwe bubarondera mukatubwira hama badushigikire n'abashaka ko tuzojana barahawe ikaze yego Peter kandi kabazo abana bama bakeneye gushigikirwa imfumvi zama zikeneye gushigikirwa tout au long y'ubuzima bwabo eske iki gikorwa utanguje kizohoraho imyaka yose canke kibaye ubunye ugati reka celebre reka uyu mwaka utandukane n'indi myaka maze gucelebre anniversaire sino bibe bihagarikiye aha canke ni processus utanguye uvuga ati ndatanguye igikorwa uno munsi kigiye kuza kirabandanya buhoro buhoro pourquoi pas nawe umaze gutera intambwe ukagira orphelina yawe Msesha nibaza yuko kuri ico kibazo mu mbajije ni vyiza cane yego kuko narasanze bifise abantu benshi barabishigikiye uburyo budasanzwe natwe biranadutangaza hamwe n'ivyo ndiyumvira yuko icambere na mbere twifuza cambere nuko abana banezerwa b'imfuvyi bagira umunezero bakumva ko baronse fanta baronse biswi murazi abana bari mu orpheline baronka bijya vyo kubaho ntibapfe canke ntibicwe n'inzara muga barakeneye burya buto gufyina bumu ibisuguti ibiki kugira ngo bumve ko babayeho nk'abandi bana bo mu buzima busanzwe rero d'abord nkeneye yuko imfuvyi zinezerwa kuko igituma ndabivuze gutya ndazi ko nabupfuvyi babaza ko narabayemo sindi umuntu atazi situation y'imfuvyi ko narabibayemo na jewe cyo bituma rero nzi yuko umubaro umwana w'imfuvyi agira ndifuza yuko nobanza gushiramwo umunezero mu bana b'imfuvyi hama nitwaheze ico gikorwa ca mbere co kuza turarabana b'imfuvyi dutegura mu manobari no mu mabonane ku mapasika tugirira imisi kuko mu marofene twabiheza hazoca kurikira indi bonne action mu makartie kuko no mu makartie arabamwe bana bantaho nikora bavuga ati nowere nja kwirya mu mihana bakenera ati natwebwe dusangiye n'abandi bantu d'abord je wihangiro ry'iwanje nukubona umwana ntaho nikora nawe anezerewe anezerewe ico kimaze kuvamwo Imana niya duhezagira uburyo tukaburonka tuzogirira irindi hangiro yo kugira orpheline natwebwe tuvuga tuti ngici cimana yaduhezagije mu vyo turonka vyose mukurangiza mutera mubwira ko mutanga numero mutanga message ku muntu wari we wese ikibazo gishaka gusa nk'ijana nabajije madame Keke mvuga nti hari nk'umuntu avuga ati uyu muntu ko agiye ku mahezo sociaux avuga ibi concerne bonne action peut-être ashaka kwiyerekana peut-être akeneye amafond avuye ahandi hama abone profit we wenyene abantu tumeze gutandukanye sino nka message iri clair yo tusha ku muntu wese yo bari karadukurikirana avuga ati jewe nkinifuza gushigikira iki gikorwa bizogenda ukunuku kandi turumva haracariho n'imisi ko biri kose nta numwe abantu bangaye hazora bikigana ntazora numwe azogira iPhone gira ko rero duhaye iyo message ya nyuma na nimero muyitanga hama message ya nyuma noshobora gutanga kimwe nuko turashima aho intambwe igeze muri kino gikorwa peut-être ntwagiye mu marezo sociaux kugira ngo twiyerekane cyane tugira iki twagiyemo kugira ngo tubone twerekane yuko hari abantu bakiciyumvira abana b'imfuvyi rero umuntu wese yumva yuko yoshigikira bonne action arahawe ikaze uko arongowe kose kuko bonne action izoba yarateguwe kandi izogenda neza rero wumva wese ko yodushigikira turamuhaye ikaze
Numéro de téléphone ni 61 036 114. Niyo nkoresha no kuri WhatsApp, nukuri arahawe ikaze kandi numva ashaka kuronka igishinga ntahe kirekire kuri Peter gituma yiyumvire gukora iyo bonne action. Azogira umwanya uko bituma imusigurira mu buryo bwagutse. Yego. Merci beaucoup. Kaduhe kajambo kanyuma Madame Claire. Hama icyo mvuga nico nyene abatwumva abaza kubona kino kiganiro, objectif yacu nuko dukeneye kuba supporting badufate ukuboko kugira ngo ikicumviro ca Peter tugishire ku mugaragaro, abana b'imfuvyi tubashikeko, abana b'imfuvyi babone ko hakiri abantu, hakiri abavyeyi, hakiri bene wabo, babone ko atari banyagupfa. Yes. Ego. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva ku ntango y'ikiganiro gushika ku herezo ry'ikiganiro. Nizere ko mwumvise ubutumwa bwari burimo muri iki kiganiro. Mushigikira imfuvyi, mushigikira abagize umutima kuja gufasha imfuvyi gusangira umwaka mwiza na Noel n'abana b'imfuvyi ku itariki ya 26 zuku le 26 décembre 2022. Muzobane natwe. Ushaka kugira iforo batanze nimero ntimwikawushe. Isangwa mu kiganiro cyacu rero gikurikira. Peace.